aho hari nko mu masaha ya saa 9 canke zirenga gatoyi tugeze ku birometero novuga nka 10 tugira dushike ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi duca dusanga babantu bose twari kumwe muri ka kamodoka bita simple cabine bose nibiziga mwibarabara. Yesu mutabazi. Duca dusanga bahuye n'abansi hanyuma sinzi uko vyagenze baca babatera rokete ya modoka ikiratembagara imodoka iraka umucanwa ikirasha hanyuma ihejeje gusha urumva ko nabarimwo bose baciye basha. Turaramukije mwese abakunzi ba Shalom TV muri ko murado kurikirana tubaha ikaze kuri uno munsi tufite ikiganiro ciza nkuko twama tubibakorera ibiganiro twizera ko inyuma yavyo abantu bagira ico bize n'igihinduka mu buzima bwabo. N'umunsi rero turi kumwe n'umushitsi imbere yacu turabona mu papa asa neza yaberewe turagomba tumwe kaze atwidondore. Murakoze cyane. Jewe nitwa Leandre Ndayizeye ndi umukristo kandi Imana yaranteye iteka ndubatse mu nyuma Imana yaraduteye iteka tumaze kubakana n'umufasoni wanje ubu dufise ibibondo 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe tukaba tuba mu Ngagara muri commune Ntahangwa aha mu gisagara ca Bujumbura. Murakoze. Murakoze cyane. Ni vy'ukuri nkuko bivuze umuntu wese mu kwemera kwiwe arafise umunsi avuga ati uyu ni wo munsi nahwaniye n'Imana, ni wo munsi nasigaranye, ni wo munsi mfise ikintu novuga nti kitazonkura ku Mana naho nshika mu bigeragezo ivyari vyo vyose mpeza nkibuka nti hamwe Imana yankura hahandi n'ibibindi irashobora kubinkuramo. Jewe rero uwo munsi nahura n'Imana hari kwigenekerezo nk'izi z'uyu munsi genekerezo rya 18 ukwezi kwa 4 haraheze imyaka 22 hari mu mwaka w'2001 nari umunyeshure ndiko ndamera nk'urangiza amashure yisumbuye niga mu ntara ya Ruyigi muri lycée bita lycée Rusengo. Ariko uwo munsi hari kuwa 3 uyu munsi turi kuwa 2 ariko hari kuwa 3 nkejo aho bukera amashuri yari yatanguye kuwa mbere itariki 15 mugabo je ntivyakunze ko nshobora gufata urugendo ngo subire ku ishuri nari narigiriye vacances mu ntara ya Kayanza ku mutante wanje hanyuma amabarabara yose yari yugaye kubera intambara y'ibihe twarimwo mu gihugu cacu. Kuwa mbere ndabura honca, kuwa 2 ndabura honca, hanyuma kuwa 3 subiye inyuma gatoyi umuvugizi w'igisirikare nibuka mu makuru aravuga ku munsi wa 2 mwijoro mu makuru ati amabarabara twagerageje kugurura amabarabara abantu bose ejo bogerageza imiduga ikagenda n'abantu bakarengana ati twasize abajejwe umutekano ku mabarabara hose. Hanyuma duhora turaharira n'umutante wanje be n'umushingantahe wiwe twicaye muri saro duhora turiko turavugana uwo mushingantahe ambwira ati none wewe ntiwo kwitonda ukazogenda ku ishuri mu nyuma umaze kubona ko amabarabara ikirere kimeze neza. Turiyumvira mugabo mparura ivyigwa noba ncerewe. Umutanta carambwira ati tuzomusengera azofata urugendo Imana izobana nawe. Hanyuma mwijoro mu kuryama turasenga kubera nazinduka cyane barandagiza umukama nk'abavyeyi baranyubika kwibiganza
hanyuma ndibuka ikintu caciye kinshikira mushikanje hariho mushikanje yakora muri ONG bari bafise ukuntu bafite amabibiriya jewe ntayo nari mfise ico gihe acambwira ati reka ndakugabire bibiriya uzitwaze ati nico kigwanisho gikuru sinovuga ngo nari sanzwe ngo menyereye kuyisoma nta niyo nakunda narasenga bisanzwe vyo mu misa vyo kuja guhimbaza mugabo nca ndayakira kandi ndumva yuko ndayinezererewe gutunga bibiriya bangabiye bukeye rero ndafata imodoka ya Kayanza imanuka ibujumbura icinsiga ibugarama hanyuma insizi ibugarama ndasubira ndategera hari nko mu masaha ya 2:30 niho zashitse ibugarama ndategera zikaguma ziduga zuzuye gushika hafi isahindwi rero kubera twara abantu benshi dutegereye ibugarama haraba abasoda barimwo twari dutegeranye baca barahagarika umuduga umwe bwa buduga bw'ubutoyota mugabo butagira amakarisori hejuru bita simple cabine baca barurira nanje kubera nari nkiri umusore nyene nakomeye nca nsimbiramwo turagenda n'igitega iyo modoka rero tugeze mu nyuma mu nzira nza kubona menya yuko ari imodoka y'umupastori w'ishengero rimwe ryo mu Ruyigi kuko naciye ndamumenya umwana wiwe yarasanzwe ndamuzi turagenda dushitse mu igitega aratubwira ati mubanze musigara nsimbiye ahantu muri famiye kuramukanya mu muryango ciye ngaruka ndabahitana hanyene tubandanye turamurindira nkuko yabitubwiye pastori aca aduhitana ku isoko igitega duca tururira turasubira turabandanya aho hariho abanyeshuri twigana bari twateramanye baca bafata imiduga imodoka zariko zirabatwara nyene ku mashuri mu Ruyigi abandi mu Rusengo abandi ku seminari mu Dutwe abandi mu Cankuzo abanyeshuri baragenda mugaje kubera na ronse lift cyandarindira pastoraje turahaguruka turanduruka turafata ijya Ruyigi mugabo tugize nk'ikilometero kimwe haje Gitega ku bantu bahazi hari ahantu hitwa kuri Club des Amis tuhashitse umushoferi wiwe acarahagarara nari nambaye akajakete acaravuga ati uyo yambaye akajakete navemwo ndavamwo ndamubaza na maki ngo nuzana amahera mugabo nibuka yuko pastori yampaye yaduhaye lift turi kumwe nabo basoda ndamubwira nti nukuri jewe amafaranga urabona bimwe by'abanyeshuri nyene bakunda amahera ndavuga nti amafaranga afise sindayaronka ndayatora mu Ruyigi by'ukuri kandi narabesha kuko nari ndayafise mugabo acaravuga ngo aho twagutwaye ngo harabaye ngo aho tugutwaye ngo kuva ibugarama ngo harabaye acaratse imodoka nkuko nakubwiye ko nari nkiri muto nsubira ndayisimbirako turagenda tugeze imbere ahantu hari kambi y'abasoda b'abakomando igitega acarasubira arambona muri retroviseur ko ndi hejuru acarasubira arahagarara ngo nakubwiye wewe vamwo ndavamwo ndagenda ndabwira pastori je mwampaye lift kandi amahera nimba shaka amahera ndayamurondera mu Ruyigi pastori acarambwira ati ntacu ya lift twaguhaye irabaye sigara ngaha mugabo aho hose sinamenye igituma ari karabigira kandi je ubu ndavuga yuko niho nabonye yuko wari umutima mubi wukunsika mugabo ndaza kubishikako aha rero ambwiye yuko ndavuga nti reka basi ndabaha amahera muyo mfise nari nambaye ijini sifisa akafuko nyene bagobekamwe amafaranga ahandi ko ndagobotororayo ya mafaranga umushoferi aba yahereje ya modoka yahise aragusiga gutaho aransize antayaho n'isakoshi yanjiri mu muduga yampaye isuka mugabo babandi bari hejuru
baca bafata ya sakoshi yanje barayiterera hasi nca ndirukanga ndayitora aho nasubiye kubonera rero mu nyuma ko cari igikorwa c'Imana nca nsubira inyuma ku isoko igitega gutegera imodoka mugabo ngeze hahandi banyururukiriza ubwa mbere kuri Club des Amis nca nsangaho idina y'abasirikare ihagaze sinzi ikintu bariko bararabangira bumvise kitameze neza ndababaza abari hejuru mugiye he ngo mumpe lift baca barambwira bati twe tugiye mu Ruyigi ntimwoba mukoze mumpe lift nanje niyo ndoye ati bazuriya kapitene yari hasi ndagenda ndamubwira arambaza iyo niga nca ndamubwira acambwira ngo urira ndibuka ico gihe vraiment yaciye ampa n'ikoti ya impermeable kugira imvura niyagwa ndi hejuru ntize kunyagira nca ndurira turafata inzira nyene no mu Ruyigi aho hari nko mu masaha ya saa 9 canke zirenga gatoyi tugeze ku birometero novuga nka 10 tugira dushike ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi duca dusanga babantu bose twari kumwe muri ka kamodoka bita simple cabine bose nibiziga mwibarabara duca dusanga bahuye n'abansi hanyuma sinzi uko vyagenze baca babatera rokete ya modoka ikiratembagara imodoka iraka umucanwa ikirasha hanyuma ihejeje gusha urumva ko nabarimwo bose baciye basha mu bantu twari kumwe ndavyibuka imbere hariyo pastori nyene yampaye lift n'umushoferi wiwe n'uwundi mu papa sinzi ko yari umwarimu wo kwishuri y'ahantu bita Nyamutobo hariho lise Nyamutobo canke yoba yari uwundi bahaye lift wo mu Ruyigi mugabe ico nzi nuko namubona nari nabonye ko ndamuzi mu Ruyigi hejuru urumva ko imbere hari batatu hejuru yari jewe n'umwana wo kwa pastori hari umwana wo kwa pastori yaravuye kuvuza i Bujumbura n'abasoda batatu urumva ko twari 8 mu modoka yose tumaze gushika hahandi tugasanga hari ibiziga mwibarabara twasanze ibiziga ari 8 nyene nkuko twari 8 muri iyo modoka hanyuma rero mugabo juste aho hari imbere yacu nko ku metero nk'ijana tubona aho imodoka yatembagariye hariho umuntu rero nsubiye inyuma gato umunyokuru yaravuye gusenya abonye iyo modoka igira ishikaho hantu ntawuzi ko hari abandi bari bacinyegeje mu ishamba aca koma induru aja hagati imbere y'imodoka y'iyo modoka yuzuye abasirikare ati ntimugende bati nibiki barahagarara bati haje imbere abantu bapfuye abasodora abona ko ari abantu barinda baca baregera niho twaca tubona ivyo biziga mugo baca baravuga bati ntimuso warabarongoye uwo mukapitene aca aravuga ati uyu musivile ni mu musubirana inyuma baca bampa abasoda batatu bamperekeza n'umushoferi bati nimugende ahantu ku ikomine Imuriza ku gasantre k'Imuriza ati turababwira nitwabona ibarabara rishobora guhita baca bansubiza inyuma nabo urumva urugamba ruba ruratanguye rwabo aho novuga nti jewe nshitseho nasanze hariho imiduga yindi yahagaze urumva itabandanije duca tuja muri vya bindi vy'inkuru vy'irigara vy'ukuntu ibintu vyagenze jewe ururimi rwari rwazivye sinashobora kuvuga kuko sinashobora kumva ibiriko ibimbayeko nico gitangara umukama hejeje kunkorera duca turaraho rero ndibuka yuko abanyeshuri murabona hajya abanyeshuri haraho baba bafise akanoti duke utwo bafise twose ntibashobora kuturarana ubusa ku mugoroba rero nka 12 bagirira igara ry'inzoga ry'ukufungura ry'irigara batera inkuru je mugabo aho vyanse ko mvuga harimwe abagenzi barampa n'inzoga biranka konywa complètement biranka konywa hanyuma sinzi umuntu yahavuye ambwira ati none nibikirega wewe hajya ifo gushima Imana ahubwo warokotse kuko ntiwoguma uhoze ntiwoguma vyanka kuvuga nukurira sinashobora nukurira
kuko jewe naguma mu mutima ndiko ndazirikana ivyo bintu bihejeje kumbaka, ivyo bintu Imana ikoze ntashobora kubitahura. Turatinda rero burira, mugabo ndatangura gusangira n'abandi buhoro buhoro, turagenda kuruhuka. Bukeye rero mu masaha ya 3 zo mu gatondo, hari ku munsi wa 4 itariki 19 niho baca batelefona abo basoda barayahimuriza twararanye, baca bababwira bati amabarabara arasubiye guhita, nimuze mu Ruyigi. Shitse mu Ruyigi rero niho naciye nsubira kugira, novuga sinzi ko novuga ko ari gikomere, mugabo niho naciye nsubira kwibuka ivyaraye bimbayeko, kuko nasanze babantu bose vyabiziga bamaze kubishikana muri morgue. Ndibuka mu Ruyigi nta morgue zigezweho zahari, nsanga babishize hasi kwisima. Mugabe cyagiye kumbabaza cyane, kunyibutsa ivyo Imana yankoreye. Nsanga directeur wa Rusengo nigako na ekonome bamaze kumenya iyo nkuru ko naraye mpfuye, babibwiwe n'abanyeshure bagiye imbere iyo sanganya itaraba, basize ndi kumwe ndindiriye iyo modoka ya pastori. Imodoka ya pastori bari bayizi, bari bazi ko turi kumwe na pastori, yambwiye ndamurindire, nta kundi nyene babonye ko turi 8 muri iyo modoka, kivuga yuko abo 8 nyene babonye ko ibiziga ari 8, kuko nta waragishobora kubona ngo uyu yari Leandre canke ngo yari naka canke ngo yari naka, kubera bose bari bahiye. Nsanga rero ekonome na directeur n'abandi bantu bo ku bitaro bariko barasura mu biziga bafukura, baraba ikiziga canje kugira bashobore kukimenya, kugira bafate ingingo yo kuja gutora abavyeyi baduhambana iteka. Baja babona rero ndarengutse, ngo urakorose, abantu bose babwiye ko wapfuye, abantu bose bamenye ko napfuye, abantu bose barazi ko naraye mpfuye, mugabo baca babona ndashitse. Bamwe baca batangura kuvuza induru, tumuzimu wiwe urashitse abagenzi. Hanyuma ndibuka ikindi kintu caciye ntazibagira, abantu biwabo na pastori, kubera ukuntu ico gihe atama telefone yari bwagwire, baciye bantonda ko kugira ngo bambaze nimba uwo mwana pastori yoba yari yamusize Bujumbura, nimba uwo mwana pastori yamuvuje agaheza akamudugana. Hanyuma ndababwira abantu bose twari kumwe, kumbe uwo mwana twari kumwe hejuru hamwe n'abo basoda niwe yari umwana wa pastori. Ariko uhavuga uti Monique ko mwari 8 hagapfa 8 nyene, vyagenze gute? Wowe wundi mu nyuma yawe yavuye? Sinzi, novuga nti Imana irazi kubona ugeze kurenguka kwa iwayo. Buriya numvise yuko bageze Makebuko basanzeho akandi kana ko mu ntara ya Rutana, ahantu muri commune Musongati muri zone Shanga, kiga ku seminari mu Dutwe. Ako kana rero gasaba lift, baca baragaha lift. Bagahaye lift rero urumva ko kaciye gasubira mu kibanza, jewe novuga nti umukama andamiyemwo, abaye arandindiriza. Hanyuma jewe rero ndabasigurira, abantu bose twari kumwe barabatora, mugako kana kuko ntakabona kariko, barabura uwo muntu wundi yarinde, kuko je nabona abantu ndwi basigaye mu muduga. Vyarashitse rero ku seminari mu Dutwe, bararondera umwana, bararindira ko azotonda ku ishuri, barabura. Inyuma rero y'indwi nka 3, burya aya mashuri y'abapatiri bafise ukuntu bitaho abana, baca bararungika umuntu aja mu muhiri wabo kubaza igituma umwana ataje ku ishuri. Baca barababwira bati yaje ku munsi wa 3 itariki 18, twaramuherekeje tumushikana ahantu bita Ingoma, afatira imodoka, kandi yarafashe imodoka. Baca babona rero
ukuntu uwo mwana ashobora kuba ari wa wundi, kuko buramatari umenga wo mu ntara ya Ruyigi yari yaragize itangazo ryo kurondeza uwo mwana imbere yuko bamuhamba, arabura n'umwe mwene we, baca bamuhamba uko rero, kuko urumva yari yameze nabi, ntibari kumutevya. Abavyeyi buriya rero basubiye kugandara bushasha. Jewe rero mu nyuma nagumye nzirikana uwo mwana yagiye mu kibanza canje, Imana yamutwaye kubera iki ko yari na muto kuri jewe, kuko umenga yiga muri inferiere nko mu 8 canke mu 7, nanje ndiko ndaheza. Mugabo ico nasanze maze gusubira inyuma nanje nkiraba, nasanze yuko ntari bwagere kugenda, kuko hariho byinshi ntari bwatunganye n'Imana yanje. Amina. Rero jewe ncandabaho ico iyo sanganya hisigiye, naragiye ku ishure n'ivyo ndabandanya ndiga nk'abandi, mugabo cambereye ikintu ciza kuri jewe, kuko igihe cose naba ku ishuri twaba turi kumwe n'abagenzi, naba ndi muri ibi canke biriya, naba ndiko nkora ikibazo naho haba ngomba gutirisha, umwanya wose naca nibaza mbega iki kintu ngomba nkore, ubwo nico Imana yandindirije wa munsi. Vyaramfashije rero gushikaho n'ubu mu buzima bwanje, urumva haciye imyaka 22, uko mbaho kose uwo munsi nguma ndawubona nk'umunsi wa mbere twamenyanye n'Imana, nk'umunsi wa mbere Imana yanyiyeretse, nk'umunsi wa mbere novuga nti niwo munsi nabonye ikiganza c'Imana. Uwo munsi rero jewe nzokwama ndawivuga. Urugendo rurerure, jewe rero numiwe narese no guciramwo, mugabo vy'ukuri ni nta ikomeye cyane gose. Mugabo nshingira kwiyumvira bona Leandre, wavuze uti jewe vraiment narasenga, mugabo bisanzwe naja mu misa nyene byo guhimbaza. Ego no mu mihari twaragenda yo, mugabo twagenda kubera ishuri twiga ko yari y'abafurera, navyo baranabidutegeka. Ego ndakumva, nagomba kubaza mbega ivyo bintu bikiba, urumva birabaye shoke ya mbere niyo, urumva d'abord urumva barakwimye lift, harimo no wayiguhaye, mugo umushoferi ati vayo mviraho, uranabibwira na pastori, mugabo pastor avuga ati nta kundi vraiment ako twaguhaye shimako subira inyuma. Mbega ivyo bikiba, numva nturamenya ivyo vyabaye, nihe santima wagize? Umva muravuye kubaza Igitega je ndahazi, muravuye muri ville, murageze kuri club des amis, murarenganye mugeze hariya kuri komando, hanyuma ati ja hasi tuvire mu modoka, nta kibukoze. Nihe santima wagize uwo mwanya ivyo bikiba? Muri iyo mwanya nukuri sinobesha, santima nagize ntiyari y'urukundo, kuko vyaranse ko ndabakira. Naho nyene naharura ibirometero vyo kuva i Bugarama gushika Igitega niyo lift, mvuga nti nari kuvuga nti bakoze, naho bantwaye ntihari hato, kuko nari nabuze n'imiduga. Uwo mutima ntiwaje, navuze nti none ni vya bindi nyene bahora bavuga ko atawuko kwizera umuntu, none na pastor arampindutse n'ukuri. Vyukuri jewe novuga nti narabajyagaguye, naravuze yuko n'abantu b'Imana atari abantu beza bahinduka umuntu, yampaye lift none arampindutse, kandi ari we yandindirije ngo ndamurindire mba nafasha amabisi hamwe n'abandi. Nukuri sinobesha, narashavuye cyane muri uyo mwanya. Urakoze cyane. Turaza kukigaruka ko mugo vy'ukuri birumvikana kutari kureka gushavura. Hanyuma ngahura ababaye baragutaye baragiye, wewe mu nyuma uraronse, Imana yakugiriye neza, uronse yindi modoka uragiye, hanyuma usanze ibiziga biri ngaho, abantu bapfuye. Ivyo ukibibona wumvise mu mutima gute? Wavuze ko Imana waraja gusenga, mugabo vy'ukuri ntivyari ibintu vy'ikirenga. Eske hariho lo sentiment yaje yihuta, urumva muri wowe uti kumbe vya bindi vyabaye kubera Imana, canke ivyo hageze aho vyumvira mu nyuma? Jewe muri uyo mwanya dushitse imbere yaho hantu tukabona ivyo biziga, nkabona ko ari ya modoka, nkabona abantu bose, nabona ko ari babandi, mugabo imodoka narabonye yariyo. Naciye ntakaza ubwenge, nukuri naciye ntakaza ubwenge, kuko naho bavuga ngo bansubize inyuma nje ko tujimuriza niyo modoka y'igisoda, jewe sinagiye ndumuntu, sinovuga ngo nagiye ndumuntu, nukuri sinagiye ndumuntu, kuko naciye ntakaza ubwenge.
ntangura kuguma mu mutwe ndiko ndiyumvira atakindi kihaza kiretse kwiyumvira ibintu vyabaye hagati ya jewe na pastori kuva ibugarama ukuntu yampaye lifti ukuntu yashitse igitega yatubwiye turindire ukuntu uwo muntu yandindirije mu nyuma yahavuye akampinduka ati ntakunda haharakwiye nuvemwo mugabo nchangarukana ubwenge rero yuko ubona yuko ntiyari pastori niho rero aho hose nararize narakoroye amosozi muri uwo mwanya amosozi ayandi agatembaja mu nda niho natanguye kubona yuko ikintu cyose umuntu yogukorera ntushoke ureyajisa canke ugira ishavu n'ingogana n'ingoga novuga nti banzu zirikane wishire mu kibanza c'uwo muntu kuko naciye mbona muri uyo mwanya yuko si pastori yankoroye ni Imana yankoroye mugabo Imana yamica ku muntu kuko siyo yari kuvuga ngo vamwe ngo interure yaramukoresheje ihereye kuri uyo mushoferi yego ndakumva hanyuma rero nagomba kubaza wari wigeze kugacishamwo ni gute ico kintu cakubaye ko mu nyuma mu vy'ukwemera kwawe mu migenderanire yawe n'Imana muri relation ufitaniye n'Imana mu gukura kwawe mu kumenya Imana ni gute ico kintu cabaye intango canke urufatiro gukwiyegurira Imana canke gukura mu busabane muri mufitaniye n'Imana nari nagiciye ko ico kintu camfashije novuga mu busabane canke mu bunywanyi n'Imana nuko caramfashije cyane kuko ikintu cyose kenshi mbamwo na cyane cyane rega hajya ntihazogira uguhenda ngo ntagwa mu caha yabibonye yego kenshi jewe iyo nari nkiri na muto deja kuko hariho nabo wasanga tugendana dukundana twari gukora ibi na biriya mugo umwanya wose ndiko ndafata inzira y'ikintu nkabona ico kintu canke ndiko ndavuga ikintu nkabona ico kintu ntikibereye naca ntangura kwibaza mbega ya tariki ya 18 z'ukwezi kwa 4 mu 2021 Imana yandokoye muri ba bantu bose kugira nkoriki mbega ko yandetse ujya munsi ubuho yoca impitana vyoca bigenda gute noca ngenda meze gute ndibuka byaramfashije kuko naciye nja no muri SMO uwo mwaka uheze byabandanije ndi muri vyo kuko ndibuka yuko SMO nayikoreye nyene mu Kayanza mugabo naravuye mu Kayanza ndasubira mu Ruyigi ngiye kwiyandikisha kugira mu gipatiri kuko yari diocese mvukamwo kugira ngo ndabe ko no kwinjira mu gipatiri kuko nari namaze kunywana n'Imana numva nyene ko no kwiyegura kayikorera yego ariko burya ikintu Imana rero itaguteguriye nagenda kubwire ntiwigera ugishobora yego ntibikunda ndagenda kwiyandikisha baca bambwira ngo umusaseredoti ngo yakira abantu b'amavocation ngo si hari ngo ari mu Butaliyano aho ngo uzogaruke ngo mu ndwi zibiri kumbwira ko nzosubirayo mu ndwi zibiri wari uvuye mu Kayanza mvuye mu Kayanza ico gihe muri SMO twahembwe ibihumbi 14 ndabifashe kwitike ntibyakunda ko nsubira ukundi subiye guhembwa ngo nsubire mfatire indi tike nikonje ryari rigoye nca ndavuga nti ivyo vy'igipatiri ndabiretse uyu mwaka nzoja mu gipatiri mpejeje university ndiga university ndumukirisu ndi muri Ruwanje ndibuka ninjiye mu bintu byo kunina hazimana mu 2004 ndabibamwo ndabamo no mu gwego novuga rufasha abandi kurongora ubwo butumwa ico bitanwayo niga muri campus Kiriri dongo nagumye numva nyene mfise igisharara cukunywana n'Imana hanyuma ndiga universite ndayiheza umwaka wa 2009 umwaka wa 2010 rero kagatima ko kuja mu gisaseredoti gaca karasubira karavyuka aho kavyutse kuja mu basaseredoti baba diocese ababo mu maparuwase numva umenga sivyo nofata ncanja ngomba kwinjira mu muryango w'abasaseredoti baba Jesuite ntangenda gusaba umusaseredoti rero yatwara iyi lycée du Saint-Esprit nyakwigira yitwa Pere Inyasi Samurenzi ndamusaba umubonano kugira nsigurire ibijanye n'uwo muryango hanyuma aca mparena ambere na Pere spirituel
yo bya bindi rero bakubwira bati cy'Imana itaguteguriye yateguye aca mparandevu yo ku munsi wa kabiri urumva aho twari kuwa Mungu mbwa iyo ndwi yose yaranyereka ko atamwanya afise aca mpa kuwa kabiri w'iyindi ndwi cyandarindira nyene ndatekana ku munsi wa gatanu nzomwitaba kuwa kabiri aca arapfa Jesus Christ uwo musaseredoti aca arapfa donko kandi mu gupfa nawe nyene ntiyagwaye ni vya bindi vy'urupfu nyene ruhitana umuntu giturumbuka apfuye rero jewe nca numva irumva iyo randevu yanje irapfuye n'uwo muhamagaro wo kuja mu basaseredoti nca numva umengo banje guhagarara kuko ndabuze inshuti yanje ndabuze pere spirituelle jewe buriya rero nca ntangura gusubira kuja mu buzima busanzwe nca ndaronka akazi mu Kayanza ariko nukuri nagumye numva nokorera Imana umutima wanje ikintu ca mbere niva camfashije ngeze mu Kayanza jewe nanje nari mvuye i Bujumbura urumva nabihoramwo buhoro buhoro naho ntari ndabimenyereye cane nca ndumva abo bantu no bafasha nca ndabafasha bwari utugwi indwi oya dutanu twabo bantu baninahaza muri quartier nca ndabegeranya nca ndasaba patiri mukuru acara bankadra turafashanya na patiri mukuru baratinda bavamwe mu gukomeye ububirirwa kuvuga ubutumwa nabo ahandi nubu rero ahubwo nubu mu mwanya ngira ncenja kunina hazimana nyene aha ku paruwase yitiriwe Joseph Mweranda nukuri sinokubesha naranywanye n'Imana mbwa ivyo by'ubusaseredoti byahavuye bihera umukama canyori yanta rero mu busaseredoti novuga bwingo ubu rero mfise umupfasoni n'ibibondo bine umukama yangabiye ego nishinga cyane urugendo ruryoshe kumva nukuri by'ukuri na cyane ko ariko batwumviriza igihe cyose ibintu bibi bitubaye ko ngataza gusa nabihereza ko ni vyiza ko bituviramo ikintu ciza murumva yahuye n'ivyago muga ivyo vyago abihindura ikintu ciza rero tuko turegereza ku musozo cyangwa kurangiza ndagomba kubaza niki wize ku Mana muri make ivyo nize ku Mana rero sinacize ico gihe je novuga nubu iyo ndavyibutse bandanya niga bushasha ikintu jewe nize ku Mana ubwa mbere byarampaye novuga kutidogera abantu iyo umuntu ndamusavye ikintu canke ndamusavye service canke nkaba nari nizeye kwa nkorera iki ntakinkorere jewe ndumva ndamurekuriye nyene nkavyakira ko ari bisanzwe birashika kuko jewe nafashe yuko byose bibera byiza uwizeye yego icya kabiri je nta muntu novuga no shavurira ngo mbe shavura birenze byo kumusigara ndamwidogera vya bindi bavuga ngo kwizera umwana w'umuntu hoya nca mbona yuko nyene uko bigenda kose ico kintu cavuye ku Mana ariko se sinoreka kuvuga ko hariho n'abantu bagirira nabo umuntu wamusaba ikintu ntakigukorere mugabo jewe mfata yuko ko atakinkoreye Imana yafisi iyindi nzira iri kirantegurira ariko kandi ikindi canyigishije yaranyigishije kwizera Imana mu bihe ivyo ari vyo vyose ubu ndaca mu bigeragezo sinovuga ngo muri iyi myaka 22 narabuze ibigeragezo naciyemwo mugabo ivyo bigeragezo vyose ncamwo nguma nizera nti none cakindi ko cabohotse cakindi ko Imana yakindokoye ubuhoho noreka ko iki gikuri imbere yanje kubera iki kandi nukuri sinobahenda ntanga karorero gatoyi jewe tuhejeje kubakana n'umufasoni wanje umwana wa mbere twaronse yaciye yitaba Imana yamaze kuvuka yitavye Imana ku munota nyene wa nyuma kuko yarakwije amezi 8 hanyuma batsanga yapfiriye mu mbanye ariko ndibuka ijambo navuze turiko turamushingura navuze nti nukuri baba bavyeyi bacu baba bagenzi baba inshuti muhumure iki ni icicumi duhaye Imana abana twasavye Imana
ndazi ko izobaduha abasaserodoti baduhezagiye mu isengero bari batubajije mwifuza abana bangahe kugira tubasengere tuzi ico muri ko musezerana ku Mana tuti twebwe turumvikana na madamu dushaka abana bane none inyuma y'uwo Imana yatwaye abandi bane yarabaduhaye Imana ishimwe nukuri vyarampaye kugira umwizero ku Mana nivyo nize kuri ico kintu cambayeko ego wow Imana ishimwe cyane je numva iyo ico c'umwana numva yoba nindi ntaha ahubwo ikomeye cyane yo inaye ikomeye monsieur Yande turagushimiye cyane ariko mbere yo kurangiza sinzi hashobora kuba hari abantu bariko barasha mu bibazo bamwe bariko barahemukirwa n'abantu kumbure nkuko wabivuze bibaho bamwe bariko barahemukirwa n'abantu kandi batobahemukiye kumbure abavukanye canke imiryango canke umugenzi akakudeseva canke abakoresha n'ibindi abandi bariko barahura n'ibibazo mu buzima bitandukanye wewe biragaragara ko wahuye n'ikibazo mugabo ico kibazo bikaboneka ko kumwe Yesu canke Yesu yavuga ati kuri Lazaro ati iyo ngwara siyo kumwica urumva urahuye n'ikibazo mugabo nicari cyo kukwica mu nyuma Imana usangira gukindishije hanyuma mu nyuma inanagikoresha itumuyegera itumuyikunda kushika n'ubu ubuzima bw'Imana ufise uvuga uti nabwamuye kuri ico kintu nifuza ko nzorinda ndangiza haleluya amen rero nagomba kugira kam utera ni gute abantu bariko baraca mu bibazo kumbure bamwe bari mu bitaro usanga umuntu amaze imyaka 2 canke 3 andi barafunzwe bararenganijwe ari mu gasho andi bariko baca mu bukene budahagira insiguro ni gute ushobora ku nirihe jambo canke nirihe humure wo abantu bariko baca mu bihe nk'ivyo kubera ko ukibicamwo nibaza kudatahura ko vyukuri ari cigwa Imana igomba kuguha nkuko nawe wabivuze uti jewe bakinyima lift naridoze mu mutima no mu majambo ni iki mugabo mu nyuma nagiye kwitahura mu nyuma nakaye kamotera abantu bariko baca mu bihe bigoye vy'ubuzima murakoze cyane akamoje we notera abantu bariko baraca mu bihe bigoye ubu nuko daboro bo kwizera Imana burya kwizera ukwemera ni ku munsi ku munsi ukwizera ni ku munsi mugabo basaba inema ingabirano yo kwizera yo gukomeza ukwemera kwabo hariho umuvuga butumwa akunda kuvuga ngo twemere ubugombe bw'Imana nukuri burya iyo umaze gukomeza umutima ukavuga uti jewe ubugombe bw'Imana ndemeye ubugombe bw'Imana bubeho naho ubwo babuhwanye n'ishaka ryanje ukavuga uti jewe ikinagishaka gutyo sinashaka kuba ku musego sinashaka ko umukoresha wanje amerera gutyo sinashaka guca muri ibi bintu sinashaka gusonzesha abana kuko gusonzesha abana birababaje cyane mugabo mukama nimba ubugombe bwawe bushaka ko duca kuri uyu musaraba ugaca ukibona nk'umusaraba iyo umaze kukibona nk'umusaraba rero ucugerageza sinovuga ngo kubwi wawe wobishobora ariko novuga nti buhoro buhoro saba inema y'Imana igufashe kuko umwanya n'umwanya urashobora kubisohokamo jewe rero mu kurangiza ico novuga kuri ico fata mu buzima bwawe urabe ni ryari nahuye n'Imana nicahe kintu Imana imaze kundokoramwo hanyuma uca ufatira kuri ico uvuga uti mukama warankuye muri ca kindi warabohoye kiriya waramfashije muri iki na kiriya niki ndacizeye nibaza yuko Imana iraheze ikaduha inema mpwemu w'Imana akaba kumwe natwe mutima mweranda akaba kumwe natwe tugaheza ugasanga umuntu ubukomezi buriko buramuzamwo kuko wibuka yuko n'abatumwa batararonka mpwemu yera batararonka mutima mweranda bari bafise ubwoba ariko Imana imaze kubakomeza ikabaha mpwemu yera baciye bahaguruka barashinga intahe imbere ya babandi bari bahejeje kugandagura umwami wabo ari we wacu Yesu Kristo yego wow nuko turagushimiye cyane turagushimiye ko bw'intahe twizera tudakekeranye ko umuntu wese azoyumva izogica imufashije urashobora kuba wumvirije amajambo uri mu bibazo ushobora kuba wumvirije amajambo hari aguhemukiye n'ibindi hari umurimvyi yarimvye neza ngo Imana ibona kure aho tudashobora kubona hari igihe kwimye ibi kweri kubika ibintu kanaka hari igihe kwimye iki kwera kwigusimbishije icago kanaka turagushimiye rero sinzi ko hari akajambo kanyuma ufise ko kurangiriza turangiza Imana ibazagire mfise kanyuma no nako kubashimira kuko iyi ntahe narimba ndayimaranye imyaka 22 nivyo haraho narimaze kuyishingira abavukanye dusengera hamwe umugabo nibaza ko ubu ari uburyo kandi bwo kugira ngo ishobore gushikira abandi
ariko kandi ndakengurukiye n'Imana yashoboye kunshikana muri uyu mwanya kugira ngo shobore gushinga iyi ntahe. Sinovuga ngo irangumizaho ngo nzokwame ndiko dayishinga, ariko na cane cane mu mwanya wayo igihe cyose izobibona ko hari ikigomba kunkoresha niho yongumizaho, hanyuma ico ndayisaba no kumfasha kugira nzorangize neza. Tugire Kristo. Naganze Kristo. Amen.